already know. Deja kwanza kwitaba ubutumire bwacu ni ikintu kinini cyane vuga yuko batwubashe hama tukaganira tukayishanja les mots et tout bakatwumviriza nkuko wabonye hariyo nabandi bagiye batahu bavuga ati bwa bundi kumbe nukurumva so kuri jewe n'agaciro bimpa agaciro kanini kandi guhura nabo tukaganira bakanyumva nabo nyine tukamva nkumva ivyo bariko baravuga n'agaciro kanini cyane gose kandi nusaba yuko byo bandanya ndiko bitoherera no ngaho ego kuko nanje ndi umuvyeyi urumva yes. Jenny baza yuko hari ibintu byinshi batari bazi babimenye deja benshi bazi yuko abanyamuziki ari abanywarumogi ari abantu nyene bari ngaho nyene urumva nkuko wabonye benshi batangaye n'ibintu turiko turabishura cyane ibintu batari bazi urumva so igikorwa nk'iki je ndagishikira 100% kandi je no saba yuko na leta yobijamo kwigisha bivanye n'ukuntu n'abanyeshuri nkuko kuko no muze muri nibaza yuko mu mashuri hari ibisata ca musique so cyane abavyeyi canke abantu baba bafite nuze ukasanga bajya abana kubashigikira kubakurikirana izo mpano zabo kuko nta muga udakiza atari wo kuroga gusa urumva so je nibaza yuko kuko natwe turiko turakura deja so hacamvuga nitwaheba umuziki cyane bishitse umuntu akavuga ati ndahagaritse mbe bajya abantu burya gwaruka ruko ruraza nizihe mpanuro twazihaye nizihe les savoir faire twababwiye canke ibintu nk'ivyo kuko natwe ko turakura urumva kandi amashugwa ari umakabisa yandi mugabo ifo kumenya yuko ti abasigaye inyuma iyi experience canke les savoir faire canke novuga umwitwara kuko umuntu yo kwitwara kuko umuntu yo kwifata iki je novuga yuko hageze yuko twihana n'agaciro twebwenye kuko deja umuntu utihaye agaciro nta muntu yo guha agaciro kujya abantu batwiyumvira ntibatubone gusa ku mateleviziyo mugabo tugume duhura n'abavyeyi bande tubamenyeshe bamenye kuko natwe turafise urugo turafise umuryango urumva kuko nkanje mbesheje n'umuziki mfise umuryango muniniya byose n'umuziki sinzi kumwa sinzi kugirana urumva donc kurekana abajya abavyeyi yuko umuziki ushobora kubeshaho umuntu nukuvuga yuko indimbo zanje zibafasha urumva hari izo bafashije nkuko hari umuvyeyi yabivuze ati hari igihe tumviriza indirimbo zikadukuramo ama stress turashobora kuba turi abanditsi twandika nyene mugabo utazi yuko peut-être ko indirimbo ushaka gushika ku mutima umuntu urumva je bica bimpa agaciro kandi nkaca numva yuko bwa bundi barazumviriza bwa bundi zarabakoye ama stress ndimbo zanje cyangwa bariko barazumviriza cyangwa abandi zatumye bahuza urumva ni ya message nashaka gupasa donc ni message réussi. Jeme nabivuze kandi sinorinda ndabisubiramo ko narabivuze barazi ivyo dusaba barazi ivyo dushaka mugabo kimwe gusa nuko ikintu nyamukuru n'usaba nuko bodushigikira bakadukonsidera nkuko natwe turaba dufise ubuzima nk'abandi kandi dufise kwakazi kiwacu arakazi gutuma twebwe tumenyekana cyangwa umuryango wacu ugafungura canke tugateza imbere igihugu tubicishije mu muziki kuko Murundi aririmbye akagenda hanze akaririmbira hanze n'igihugu kiba kigiye kuririmba umva tura representer igihugu donc agaciro bakaduha nkuko bahapandagaje kuko akazi si mu biro gusa sikuja kwicara mu biro gusa wambaye ikoti canke ikiyoya donc nibaduha agaciro tout simplement ego naho bavuga ngo agaciro kandi ngo utiyubasha umuntu ntakuba mugabo bahe agaciro ivyo dukora. Navuse deja ndi ready
kuko yene ari kuguma mu nda kwa mama sinari kuba ready ariko kimwe gusa nobwira abajya rujya gwaruka ruzohigana ejo nuko bogira ko haje baze bamaze kwitegura uzoririmba nabi nzobimubwire sinzobura kubimubwiye mukasi sitera bwoba ariko niyo mpamvu mvuze ni bazoze biteguye kuko nawe nyene n'umurimo ndi example iri vivo ntacyo bintwaye ntego Dr. Fizzo muri Dr. Big Fizzo kujya bayirerere umutama nkujyanye nuko abazi ibikorwa umuntu yakoze akanashaka kabiya n'agaciro cyane iki donc we yabonye yuko bijya zina rinkwiriye bivanye n'ibintu nkora kandi urazi ujya kwa umukambwe mu muziki n'umuntu afite experience nyinshi n'umuntu adukuriye urumva abivuze ni kuvuga yuko aba yamaze kubijistifya akavuga ati yego izina riramukwiriye je naravyakiriye ndaryoherwa urumva yego kandi ndamushimira. You already know.